Mwaramutse undi muntu yakoze comment ku bintu ariko navuga byo kugurisha ibintu vya second hand canke occasion. Yavuze ngo kugurisha ibintu cakoze quelquefois bigaragara nka sembore y'ubukene, yiyemera ntashobora kwiteza agasuzuguro. Ikindi ashobora kuba atazongera kuvyara, kandi naho yoshika akazongera kuvyara ntakenye gutunga ibintu mu nzu bimutera embouteillage etc. Ego novuga kugurisha ibintu ntabwo ari sinye y'ubukene. Nibaza ko amusanzwe ahubwo abantu batunzi nta mafaranga bonona, nta kintu bata. So kubigurisha nibaza ko ari umurimo mwitumo, ntabwo ari necessairement ngo n'ubukene. Bimwe kwanza bise valeur, abatunzi b'ibintu barabigurisha nabwo babita kubera biba bise valeur nk'akarorero, kuko ntibaba babiretse ngo birashaje cyangwa ngo biragwaye. aba ari juste ubuntu uzeye ko yaronka ikindi kintu agaca avuga ati reka ngurishe kino. Urumva ni nuko bigenda, aravuga ati bon iyi televiziyo ndayitunze umwaka mangene kugura iyindi, kandi iyindi gikora perfectly. Urumva akavuga iyi telefone Apple nshashe yabonetse reka ngura iyindi, kandi ya yindi yaheruka yarayimaranye umwaka umwe igikora neza. So ntabwo ari ibintu byinshi biba byarapfuye. Simvuze bijya bata byinshi nta kamaro bafise, niko novuga. Muga kugurisha ino nta bintu by'agasuzuguro abantu bino bakora wanashaka. Burya bintu by'agasuzuguro abantu bakinya ubwo ne baguma bintu bagona kare basuzugura umuntu atunze. Suzugura arabinezwe arabinezwe kwiki umuntu atinya kumusuzugura n'abantu dukenye n'abantu batunzi. Arakora de n'importe quoi, ajya hashakiye akora ivyo ashaka ko abazi ko nta muntu amusuzugura aramuruta. So ivyo sivyo bituma abantu batagurisha ibintu. Abitu batagurisha ibintu ni effort yo kukigurisha versus amafaranga uvanamo. Abazungu n'abantu bakarikira ibintu bita return on investment canke cost benefit analysis, no kuvuga rapima ati ngurishije iki nkagikoresha amasaha 2 ngavanamo 50, nakoreye amasaha amadolari 25 ku isaha, eske ayo yotuma nirirwa ndagurisha ikintu? Niyo matematique akora. Bo ikindi hari abantu badafise patience kugurisha ibintu ino babikora kuri internet. Ari navyo navuze n'agasuzuguro katuboneka kubera uwo wagurishije ikintu cyo kuri internet. Nkundi ko ndagurisha ikintu n'umudamu ntamubwiye n'igihe ndiko ndakigurisha, nabimenya daye madamu hagiye mpora mbona nagurisha ikintu cyasha turagikoresha, nkaza mbona bivuze ngo ca kintu maraje kugitora. Wagigurisha ryara ati cyakimaze iminsi muri garage naco gikora. Deja avuga ko yuko gurisha nta muntu amenya ko wagurishije. Ugana kuri internet ugashira ko titre gende kugurisha ifrigo, hanyuma ugarondera category n'ibikoresho byo mu nzu etc. Ugashira ko amafoto yavyo, ugashira ko amafaranga wifuza ni nomero bagukontakta ko. Rimwe ntebemera nomero bashaka mu auction, niba ari auction nyene abantu bakabidinga. So nta muntu amenya ko wagurishije. Ushobora no gukoresha konte anonyme. Benshi kwanza bafite amakonte anonyme, ariko novuga ko abantu benshi ntacyo gushira amazina yabo kuri internet. So ico gihe icyo nakugomba kuvuga ibintu bisaba kugira ngo kigurishe. Urumva wowe urafata ukagenda, dufate nka frigo niyo natanga akarorero, ukabanza ukayipima ukayishira ko nyene, ukavuga ama description ivyo ushobora gushira ko ushoboye kuronka. Rero nk'icyo ku bantu benshi nakazi kushira ko description nakazi, hanyuma gufata amafoto nakazi. Tugafata amafoto mugana cyane ibintu nabonye umaze kugipostinga abantu bakudogoya. Okay, mbega ico kintu gipima ibiro bingahe? Ukaraboti tamanya fisa kurondera umunsi ariko ndabipime. Urashaka kumpimira uburebure, uburemere, ubumazunguruko kugira ngo arabe musa ko gikwirwa mu modoka yiwe, ko gikwirwa mu kibanza yagiteguriye. Ibintu nk'ivyo barasaba ko nayo ma measurements, ayo ma mesure uyabereka. Usanga encore une fois ni yindi kazi uhaye uwo muntu. Mbega wakiguze ryari, ukimaranye imyaka ingahe, ni modele iyihe, kubera kuri kugurisha, nguze wokinzanira. Usanga uciye winjira muri business yo kwishura ibibazo by'abantu kandi utari muri business yo gucuruza. Ico gihe ni ucuvuga uti
ndeka nshike ku muhanda umuntu acitorere kuko umwanya wose nzokora ndiko ndakigira nta patience mfise kuri ivyo kandi ntaco nungukamwo n'ikintu ntanze ku madolari 230 in any case kuko ugomba ku discountinga utaki-discountinze abantu baja kugura gishasha urumva urwego urunze ugura ikintu umuntu yakoresheje ivuga ko kiri very cheap. Oh mbega murafise ubuyabo mu mazi y'wanyu urumva none natangwe no kumenga abantu bari kukubaza none n'ivyo utunze you don't like that abantu benshi bagati iyi ni trouble nyinshi nishizemwo reka ndagitange kimve mu maso ibintu nk'ivyo so nuko niyo mpamvu abantu rimwe bimwe babita nuko umwanya wo kugurisha hustles yo kuzigurisha irengeye amafaranga ushobora kukivanamwo niba unayavanyemo n'ivyo niko novuga je personnellement ibintu byo kugurisha bya retail kugurisha kamwe n'ishyurazo by'abantu basubiza turiya ntavyo noshobora ntavyo nkora kwa niyo mfise ikintu ngomba ko tugurisha ndareka madama kaderinga navyo niyamba je ngo mbega ndaguje ngamwe ntibashira ko amafaranga yasubonye kive mu nzu nta muntu kizokiza yewe ikintu wakoresheje ntabwo kizogukiza okay ni ikintu rabishi ni nkarabishi muzindi naha kenshi mbere benshi babigurisha kugira ngo umuntu akivane mu nzu kubera ugiye kubita ahantu barakwishyuza amafaranga usivye kiya gihe babikora rimwe mu mwaka bagatoza ku mabarabara yose ubundi iyo ufise nk'ikintu c'ikibati ukeneye kuja guta hanze ugenda kuri centre batakumwavu dufate ku nka sete mukumbure bakakurihisha sero ibiro ufise kandi uba n'umwanya wo kujayo n'ibiki rero hagiye ugisha kuri internet kuko ivyo vyoroshe uti idolari rimwe kugira ngo baze bagitore bakijane kikuvire mu nzu bamwe babikora uko nyene iyo hatariho option yo kujana kwibara kujya wabonye voilà mugira musimeza.